Karakanyamuneza kenshi ku bakenyezi aho kuri uyu w'Imana igenekerezo rya 12 mu kakaro umwaka wa 2026 bari bazindukiye mu mabarabara ari mu gisagara ca Bujumbura no ku kibuga c'indege mpuzamakungu Melchior Ndadaye kwakira umutambukanyi w'umukuru w'igihugu c'u Burundi Angeline Ndayishimiye yaganutse avuye i Londres no ku cicaro gikuru c'ishirahamwe mpuzamakungu ONU kwakira ubushimwe butandukanye. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu c'u Burundi Angeline Ndayishimiye yaciye ashikiriza ijambo Barundi n'amakungu ku vyabaye iyo yari niko Mukama dukora ibitangaza ihizina Burundi mu makungu nk'uko mwabibonye twaje tuzanye ubushimwe bubiri kamwe nako twahawe n'ishirahamwe mpuzamakungu ONU kajanye no kubwirira neza abenegihugu. Aho gashimwe baradondaguye igituma bakaduhaye barashizemo ko twitwararika abana kuri irya shure Socle du Savoir, barashirako yuko twigishije ivyo kugabura neza. Murazi yuko hariho ishure twagirishije abakenyezi bashaka kwiteza imbere, twabigisha nka n'impapuro z'uko bahejeje kwiga, ubu basigaye bikorera utwabo kubera bavyitse bakabinonosora. Hanyuma barashize ko twagendeye keshi abateshejwe izabo mu gihugu kibanyi ngaho onye ca Kongo. Hama muri rusange bacavuga ko twitwararika n'ibijanye n'amagara y'abantu. Ako rero nako twaronkeye ku cicaro c'ishirahamwe mpuzamakungu ONU. Akagera kabiri nako twahawe ku cicaro c'inama nshingamateka y'igihugu c'Ubwongereza, nako nyene insiguro yako ntiri kure cane niyo ku cicaro ca ONU. Ako kashimwe kanditswe mu Congereza ni Global Health Award. Muri make murumva yuko nibijanye n'amagara y'abantu. Nako baravuga ko twitwararitse cyane cyane indwara zitandukanye. Baraca n'umurongo ku kigo kiri iburengo gifasha abagendana indwara z'ubumuga bwo mu mutwe. Hama baranavuga yuko twafashije imiryango igendana ubugumba bararonka inyishu. Hanyuma baravuga n'ibindi tubona dukorera abantu aho nikora, abantu bose bagendana amikoro make, abo dushoboye gufasha ko tubafasha. Hanyuma ikindi naco bashimikiye ko nikijanye n'abarya bakenyezi bagendana indwara zo mu kigo. Ico baragishimiye ko cyane ko tuza turabafasha. Muri make rero turanezerewe rwose. Iyo ni incamake vyinshi baravyanditse hajya kwiga certificate bampaye. Yego, hama namwe nkaba ndabashimiye kubona mwahagaritse umwanya wanyu kuja gushimira Imana no kusenga no kwisaba mukaza kudutegera. Ibi biraduha intege, biranyereka yuko ntatamba nirorera, biberekana yuko ubwo bushimwe utaje ku izina ry'iwanje, buje ku izina ry'igihugu cacu c'u Burundi. Hanyuma nkacashimira cyane abakora mu mashirahamwe mpuzamakungu ngaha mu bisata bitandukanye, aho nohera kuri FINWAP barambaye hafi cyane mu bikorwa, na cyane cyane kijya kigo c'abagendana indwara zo mu kigo Igitega. Tugashimira ONU-FEMMES, OMS, UNICEF ndetse ibisata byose biri ngaha. Mwarumvise ijambo usanzwe arongoye ngaha anye umuhuzabikorwa yaravuze ko ndi umugenzi w'ibisata bikomoka kwishirahamwe mpuzamakungu ONU ngaha mu Burundi. Rero mpamagariye abarundi mwese gukora ineza mutiteze agahembo, kuko Imana iracisha mu zindi nzira
hanyuma umuntu agahembwa kuko je ndiko ndakora nkabona nk'abagwaye barakize umutima wanje uraruhuka naco gituma na morgue ikiza nasenze saba Imana izobore umuntu n'umwe bayishiramo abantu benshi byarabatangaje bati none kubera ko wiguza amahero wishira ngaha ugasenga uvuga uti izobure umuntu n'umwe ijamo rero birahimbaye yuko umuntu yokwama yiyumvira ineza kandi ineza ku bantu bose ineza itagira imbibe kuko kijya kigo kivura abanyamahanga kivura abarundi kandi bose baratunganirwa naco gituma twamenyesha ko muri benshi bamaze kuza harimo abatanzania harimo n'abakongomani harimo nabo muri Chade baharonkeye umwana rero bose bagenda bashingira intahe ngaha mu Burundi yuko dukora neza kwa kijya kigo kandi ari gishasha kuko benshi baza baragiye mu bihugu vya Buraya vyarase Imana igaca bamurikira baca bibungenga ngaha mu Burundi rero muri make turashimira Imana ku byiza byose yamwa idukorera ku bitangaza idukorera turi bantamagara turi bamagara make kubera kubw'ingufu z'abantu ntawo byishobotsa iyo atabana Imana nagashimwe nikaye gushika ngaha mbwa igenda ikora ibitangaza ikatujana ikatugarukana amahoro ivyo rutabishimira n'Imana avuye aho yaciye agenda arakezwa n'abene gihugu isinzi uhereye ku kibuga c'indege mu mabarabara atandukanye nko ku bwinjiriro bw'ikibuga c'indege kuri Shanike aho benshi bazi ku giti c'urukundo kuri Kotebu ahari rompwe no kuri Gardino hamwe no kwibarabara ryitiriwe Mwezi Gisabo.